nk'uko bisanzwe rero uno munsi negenda babwire ati ni gute yakinnye atagukora ibyo gute mbe byagenze gute cyumviye nakizanye gute. Jewe nk'uko bisanzwe namarutse i Bujumbura mu mwaka w'ibihumbi bibiri mwaka w'ibihumbi na kane. Muri icyo gihe ndamanuka nk'uko abandi bana nyine bamanuka mu gisagara. Maze gushika mu gisagara ndabaho ndakora ubuzi butandukanye. Narashikiye mu gisagara cy'Igitega ndacuruza ibiyoba, nakorera umuntu yamebigembera 500 ku kwezi. Hanyuma yo gushika Igitega hakorera 500 ku kwezi. Naciye mu kwezi kwa gatandatu maruka i Bujumbura shikira ku Musaga. Maze gushika i Bujumbura shikiye ku Musaga ndakorera umuntu muri restaurant. Hanyuma yo gukora muri restaurant ndavayo ntangara gukora ikiboyi nkuko abandi bakora ikiboyi. Nyuma yo gukora ikiboyi ndaciye ntangura kugira gute kucuruza amagi. Maze kuba ncuruza amagi ndacuruza nkorera umuntu ucuruza amagi ndayacuruza igihe kitari gito. Nyuma yaho ndatangura nanjye ndavuga ati reka nsubire mu kiboyi ko none amagi ko atakiyo kiragenda. Ndasubira ndavayo nsubira mu kiboyi. Mu kiboyi nawe ndabona kandi yuko butari bwagenda neza kuko hariho abakoresha usanga ari abantu babi n'abantu beza. Kuko icyo gihe nasanga je ko ratamuna ranze mu gisagara umuntu wese yandangira akazi ku bantu yene bihebuye adashobora gukoresha umukozi. Nico kibyo bibazo nagenda ahura navyo abantu bakorera bamwe bakampemba, abandi nabo ntibampembe, abandi bagasanga gukora akazi k'abantu barekare kuba n'abantu batatu ariko ugasanga ndiko ndagakora ndumwe. Muri icyo gihe byanyorera ko nari sinyaga mikeyi kandi ntari nguvu nari mfise nyinshi. Niho naca mfata ingingo ndavuranije mu taxi vero naho yene biranka. Mu maranga kuza kurangura umugere nkagenda kuzana imigwi n'amavoka navyo yene ndabicuruza igihe kitari gito ariko sinigeze mbona benefisi. Ndaguma ngaho ndavuga ati none Imana je warantaye ndi kubera iki ibintu byose ndabicamo. Na data nahise mu gisagara nta mwana ndafise yari jewe nane nyamwigenda ko nawe tuvukana n'umwe yarahari ndabandanye ubwo buzima. Mu nyuma muri 2010 naravuga ati reka nige umwuga ngiye gukoresha ikintu cyo kuri Birizi. None umufundi turayaga nawe tumaze kuyaga arambira ati byukuri ndakuravye wowe ndakona menya bari gifundi. Muri cyo gihe naramubwiye ati okay ndashaka kunyigisha. Ntibyanyoroheye kubera ko muri cyo gihe cyanyaka amafaranga menshi nashobora kuronka amafaranga 600. Muri cyo gihe ndamubwiye ati je no kora 600 nabishobora kuronka ahubwo nyimba byo ukunda wonyigisha nkazo yari mu nyuma maze kubinyumuka. Ndasha kuyinyumvira ariko aranyemerera ati uzwa horo yazana basi mu bice. Naragiye ndabwira umuntu nari mfise nk'umupapa mwiza njewe. Uwo mupapa aranyemerera kundira ku ishure andira 50. Muri cyo genda ndiga ukwezi kwa mbere. Mu kwezi kwa mbere kwaheze namaze kumenya. Kwezi kwa kabiri nca ndagwara maze kugwara sinagira umufasha amahera abantu mpaya minirevare ndayikorako. Maze kuyikorako niho naca mfata ingingo ati nubwo nagwaye reka sure ku ishure ndagenda bw'imigana mwarimu arambwira ati wewe nubwo byagenze uko naco bitwaye wewe komeza wige komeza kwiga nta kibazo tuzogufasha. Muri ico gihe kuko namaze kumenya ndiga mu nyuma ariko mwarimu naca acagomba kumbuza kugira gusohoka kubera yabona ndagufasha ibintu byinshi. Muri ico gihe jewe ndagira gute ndarondera amafaranga 80. Ndagenda ndapanga inzu chambrette yo kwibarabara. Ndagenda ndabamwo n'ikarato najyamako n'agashuka abiri. Muri ico gihe ubuzima nabutangura ndabubandanya. Ubuzima nibwo bworoshe narifise abagenzi benshi ko bo kuri Birize bakanca ko n'akagataburete nari nafitiye umufundi yakorera abandi yaho.
bakambwira ngo iruge twende muri zo gufungura ndababwira oya nafunguye kuko muri cyo namaze kwidestati nimba ari gupfa mfe nimba ari gukira mbeho ariko nikorera ibyo wanje ndeke guma negemeya abana b'abantu ndabasaba mama y'igihumbi mama y'ibibiri nkuko abandi abantu uri musabayeho muri icyo gihe jewe ibyo nivyanciye intege ndakomeza ndabwira Imana ati Mana jewe nimba ari gupfa nzopfira hanye nako karago bazonkuraho banzara kumpamba ariko sizose kujya mu gahinga kuko jewe nanje ndarema mu myezi 9 nk'abandi ndabandanya muri icyo gihe Imana irahezagira ndatangura ndakora ndevoriwa ndatera imbere muri icyo gihe ndabona amafaranga menshi ko muri icyo gihe nasho gukora urugendo warushimishije ariko mu nyuma naho kandi kubera mu mutwe sinarifise mu mutwe hagutse ngo nkere yindi migambi iterambere izomfasha mu gihe kakazi nkora kambere kazaho katakiriho muri icyo gihe amafaranga n'ubundi yongera arahomba neza murazi mu 2015 murabizi mwese byari bihari amatara ntayarahari mu gihugu meya nkuba kuko twakorera ibintu bikeneye umuriro biranka abantu twaforonesa ko ibintu byacu twakora ibyo twafabrika amashanyarazi batterie de véhicule barabura nabo marché ndagara zirabura ibintu byose biraba nabi nyene birabako muri icyo gihe jewe ntanga gusura gukora mu ntara za ruguru ndakora ariko nubwo nakoze sinashobora umwimbu ushimishije nk'uko nari mu gisagara muri icyo gihe ibyo nivyanciye intege narashoboye kongera ndafata urugendo ngenda kurondera ubuzima ahandi mu yindi ntara maze kuronka ninja mu bya studio bari no musi ndibeshijeho aho naho tiwatanguje ngahe narifise 200 navyo batsimwe agakioske sinzi amafoto abazoyakina zabahumenga ari kuri Facebook yanjye amafoto nafise atari kuri Facebook ako kazu nakise ngo niyo nzu yanjye nubatse ubwa mbere kuva mbaye ku isi muri icyo gihe Imana irahezagira kaga botike kanje n'ugurura Imana yagahezagira ibintu bigenda neza cyane niyo mpamvu bari no musi ndiga ariko ndinga kandi nkereya iyindi migambi kugira ngo ushobore kwiteza imbere kuko mu buzima Imana iguha amafaranga kugira ngo uyakoreshe ikindi utari ufise nimba ugwaye 100 wariko usengera 500 tanguza 100 ugiye Imana umugisha wanje uri biganza canje fasha umpezagire kandi ibintu byose bizogenda neza cyane gose kubera ko ahatari Imana nta kintu umuntu ashobora kwishikanako muri icyo gihe aho ndarezimye intahe yanje kuko mpereye ku idonido sinobiheza byose kubivuga kuko nahuye na byinshi cyane ariko icyo nohereza ko ndashimira abantu banyitayeho mu gihe nari imberewe nabi igihe ntagira aho ndyama abashoboye kumpa indaro igihe ntagira ibyo mfungura abashoboye kumfungurira abo bose ndabashimiye ndashimiye n'uwandiye ku ishure kwiga imyuga nyakubahwa umukozi w'Imana Apotre Gervais Imana imuhezagire n'ukuri yaramfashije cyane rwose reka tuzobananya n'ikindi gihe ni nayo yacu ndabahe idonido mbe yakini ninde ni kubera ikitwa yakini no munsi kuko amazina yanjye si yakini hari amazina abavyeyi banyise rero murakeneye kumenya ni yakini ninde yakini avuka he yakini yakuze gute yakini yize yose mukeneye kumenya rero niyo mpamvu mpamagarira ugwaruka ndabisubiyemo ugira kandi mbwira ugwaruka ati kuramo ku mumuzo mukore reka kwishinga gutunga amatelefone azimvye kandi ukenye reka kwisinga kugora abantu ubasaba ibikubeshaho kandi waraheje kwishyura wicaye rondera icyo ukora rondera ibikuteza imbere ibikorwa by'amaboko twese ntituzoherera mu biro nimba nicaye muri no ntebe jewe niyo nirondereye ntawamuhamagaye ndayicaremo ariko nawe gira ingufu irondera intebe yiwawe uzokwicaramo cyane nuticara mu ntebe ubaka izina rwawe nawe reka ko bagenda ku izina rya so wawe so wawe arashaka ari umutunzego ejo bikazohinduka ugasanga atakiriho birakugoye kubera ko utiyigishije kubaho nimba mama wawe ari umutunzego iwaye muvuwa neza yuko musoma amafaranga menshi ivyo ni vyiza cyane rwose ariko ufata ayo mafaranga nawe abavyeyi bafise babwire ati papa ndakeneye gukora mama ndakeneye gukora baguha umutayi nawe ushobora gukora ubereke projet
erega ubu nta muvyeyi uzoreka gufinansa projet yawe kandi abona irashe kandi abona yoteza imbere igihugu kandi gateza imbere n'umuryango ntashobora kureka guteza imbere. Ndabasavye hari n'abasusa yararongoye ariko aragenda kwa nyina wiwe, mama twaraye ubusa rwa mama habavye. Ivyo bintu n'ukuri ico twosaba nuko twobivamo twebwe urwaruka rwa kino gihe tukageza ngaho ko abatugira ingufu z'abandi tukagira ingufu zacu. Biranezera nk'iyo umuntu ambwiye ati yakini nankeneye narifise ikibazo c'ibihumbi 5 wobimfasha nkamubwira ati okay akira ibihumbi 5 genda wikenura. Nanje mwumva ndanezerewe mu mutima wanje kuko nibuka nanje yuko ari abantu kugira mfungura bamwe ibihumbi 2 byo kurya canke amajana 5 kuko ico gihe rero restaurant barurira 105 ubugari bw'isembe n'ibiharage by'ijana 205 barafungura ugahaga. Ariko no musi ubuzima buriko ratera buzimba ubuzima buriko bururira cyane gose. Niyo mpamvu dutegerezwa gukora ibishoboka byose twiteze imbere tugwanye ubukene numvarikira ibindi bihugu byarateye imbere suko bitakenye. None nkurikirana amateka bushibushwa bwa cyari igihugu ca mbere kwisi gikenye baratesetse ariko bakuyemo ko mu muzi warakora barafatana mu ndo no musi Ubushinwa buriko buri mu bihugu bitanu bya mbere kwisi kandi Ubushinwa nange ndabajyari no muri 2020 Ubushinwa bwari kwisonga bwazo bwa mbere bwarotambere ko butunzi. Niyo mpamvu umuntu yakuyemo ko mu muzi aratera imbere reka kugira jaruzi kubera abandi bari ko arikorera oya ahubwo kuramo ko mu muzi no kirevyi wawe nimba umufasha wasaba ubufasha ariko reko agira jaruzi ishoma twose tukagira jaruzi yo gukora namana abantu benshi baragira jaruzi y'ububono no kwitwa ububono y'uburofa atakimaze ugasanga umuntu ariko agenda avuga nawe yundi ujya wazohomba none ni yahomba wowe kutari ku kivi kora nawe witeze imbere wowe ni yahomba zo yanarose nawe uzohomba iki ko turakora irifuko dukura mu mutwe. Narababwiye iterambere ni hehe ni mu mutwe. Iterambere rya twese nitwakura mu mutwe kuko ugukora sobwa ugukora sikono abajene benshi biruko ngano gisaka bagibodi mu gatondo ku mugoroba baravyinje ifuwa bingano ariko bagiye kora akazi bose ngo barinde gukora ubu bodyguard ndene nakubwiza ukuri ego ntawe byasa ariko kora akazi reka kugaya akazi kora akazi kandi ko kose ashobora kubesha. Je ndibuka yuko ari umwaka umwe nigeze kuba kugira ngenda kurupa nka dodoroti hodi karibu bakacibana bagene nambaye mushaka iki twari tuje mu byo kubasaba mudufashe muduhe yaratwende kubatera mu dujana ryo kurya uri uva hehe ngo wewe ngene gisa izo zose twarabishimwe ariko gusiko bimeze. Imana igenda igukura kuri etape ikujyana kuyindi. Uno munsi ndafise telefone ndebuka telefone ya mbere natawe gutunga telefone yitwa Kayogoro nawe ndayitunga yaravuye ku chata kuko nayitunze mu 2009 ahari yagezweho kamurikira sheri ariko jewe ndihangana muri ico gihe Imana iramfasha Imana irashoboza ibintu biragenda neza. Uno munsi rero kuba ngeze ngaha suko ndumuhanga ni kubera Imana yabikunze kandi ni kubera nakwema ko mu muzi ndakora. Paulo yavuze ngo none mu butame bwanje nzokwiratiki. Paulo yavuga ngo nzokwirata benshi ko yashikanye benshi kugororoka. Nanye navuga ati none mu butame bwanje nzokwiratiki nzosigirika abana banje nzobabwira ati bana nacemuze mu buru. Sinzibagira intaye papa yanshingiye. Iyo ntaye yanshingiye ndayibutsa mbabaza kandi atari nje yabayeho. Reka nzoyibabwira. Murakoze.